Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni mwatugiye ko bageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuyarabana n'igisata c'umutekano. Nimwe kandi murano makuru turaza kubabwira ko rumwe mu bagabo yahungiye mu ikambi y'igisirikare agaca afatwa agashikirizwa urwego rw'igipolisi. Vyose muraza kumviriza ico uwo mugabo yoba ariko aragirizwa. Mu gihe ariyo makuru yazindutse hanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye nka radio haguruka bikandika ko mwijoro ryakeye ry'igenekerezo ya 2024 rishira igenekerezo ya 2025 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 habaye iturika ry'ibisasu ntezwa ntoke muri quartier ya 10 ya zone Ngagara hafi saa 3 z'ijoro, kandi ivyo bikaba vyanabereye hafi inyubako z'ubushikiranganje bw'umutekano. Amatohoza yafashe umurindi ukomeye aho inzego zose z'igihugu yoba urw'iperereza rw'igipolisi ndetse n'urw'igisoda bose bahuje imbaraga kugira ngo barabe ico bacateye iryo turika ryabaye ko mwijoro. Bamwe bati ni Red Tabara igumi ikora ivyo bitero, abandi bati nabagizi ba nabi baba mu gihugu batipfuza ko Uburundi butera imbere, abandi bati ni ibikoresho vya Regideso vyagize ikibazo hakabaho guturika kwa transformateri itanga umuyaga nkuba muri ako gace. Aha rero niho hacavyuka ibibazo bigira biti ese yoba ari umuhari Red Tabara baba bafise abagwanyi babo bamwe basigara mu gihugu iyo bagavye igitero kandi abandi bagasubira inyuma, canke hari bake boherezwa bakaza guteza umutekano muke abandi bibere mu birindiro vya mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Nimwe kandi ikibazo kigira kabiri ati ari iki rero, ese babaye abagizi ba nabi batabarizwa mu mitwe y'iterabwoba bo babakurahe ivyo bigwanisho ko atamyanyagihugu arekuriwe kubitunga canke kubijabukana imbiba vyinjirana mu gihugu? Ese ntihoba hari abanyagihugu baba bakoreshwa canke bakuranira vya hafi n'imihari yitwaje ibigwanisho kugira ngo nabo nyene bahabwe amahera make mu nyuma bakore ivyo bitero nk'uko bikorwa n'indi mihari ikomeye cane kw'isi nka Hezbollah ndetse n'indi itandukanye? Ibi turaza kubigaruka ko ni mugihe bamwe kandi bariko baremeza ko vyari bisasu bibiri. Amakuru akavuga ko izo grenade zatewe ahari ivyuma vya Regideso transformateri zigaturika. Aha rero hakaba hava n'amakuru yabemeza ko ari transformateri zaturitse, hakaba n'abandi bavuga ko ari amabombe. Ibi turaza kubigaruka ko mu makuru yacu arambuye. Ni nako kandi ngo yari yivye mu gisagara ca Bujumbura hagati neza na neza kuri Avenue de la Revolution kuri uyu munsi igenekerezo ya 2025 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 mu masaha make aheze, aho hahejeje gufatwa umusuma muri bamwe bagendana amagunira bigira nk'abariko begeranya amacupa ya plastike n'ivyuma. Nkuko abo bamufashe babivuga ngo uwo musuma yari mu karwi n'abandi bari kumwe bagenda bigira nk'abariko baratoragura amacupa atabura plastike. Ngo niho rero yashika hafi y'Banki Nkuru y'Igihugu BRB aca ahanyura ikiyo c'umuduga retroviseur acokeza muri ryaguni raca yigira nk'uko umengo nta na kimwe kibaye. Kumbe abari ngaho bagwiriyemwo abunguruza abantu bakoresheje taxi baba bamubonye nk'ejo bamuja ko nawe abonye amasupani n'ibindi vyuma baje kumukubitisha cahungira mu ikambi y'igisirikare iri kuri Place de la Revolution. Abasirikare rero bari muri iyo kambi baciye bamufata bamuhereza abapolisi bagize bararaba muri ryagunira basanga harimo n'ibindi vyuma yagiye arakura ku yindi miduga. Abari ngaho abo bunguruza abantu bakoresheje taxi bashatse kwiharira cyane kuko bavuga ko ivyo vyuma vyabo vyama vyibwe ariko abajejwe umutekano barabatesha. Aya nandi yose rero ntuze gucikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza no Muhuza TV mwayikaze mwido nido yano makuru. Ivyabaye mwijoro bamwe baremeza ko vyari bisasu bibiri. Amakuru akavuga ko izo grenade zatewe hari ivyuma vya Regideso transformateri zigaturika. Aha niho rero havuye n'amakuru abemeza ko ari transformateri zaturitse, akaba n'abandi bavuga ko ari ibombe.
Ibi vyaraye bibaye mw'iri joro ry'igenekerezo ya 24 rishira igenekerezo ya 25 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 murantungi w'ibihumbi 2024 bibaye mu minsi mike cyane n'ubundi ku igenekerezo ya 13 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 hatangajwe amakuru yavuga ko ibombe n'ubundi yasenyuye akazu kareje de soko kumusaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ahamwe hafi n'ikambi ya Muha. Muti none ni ibombe canke n'ivyuma vya Regideso? Reka tubigaruke ko bibaye ari ibisasu biriko birategwa n'abagwanyi ba Reditabara, vyoba vyumvikana neza ko ico bashaka gushika ko niba mu minsi 12 gusa iheze ivyo vyarabaye ku Musaga kandi ku kazu k'ibikoresho vya Regideso, nanone mw'ijoro ryaheze bikaba vyabaye nanone ku kazu ka Regideso, ngo vyoba bisigura ko uwo muhari w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho babarizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo baba ariko barategura ikintu gikomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bumwe canke ubundi. Aha rero hakaba ariho inzego z'umutekano ngo zogabira cane, kuko ngo bibaye bimeze gutya vyoba bisigura ko hatangwa ingendo yo guca umuyaga nkuba mu gisagara cose ca Bujumbura kugira ngo nibaramuka bakoze igitero bazotere ata umuyaga nkuba namuke urangwa mu gisagara ca Bujumbura, ku buryo bizokomerana inzego z'umutekano, ku buryo ico gihe kizoba kivuga ari urwamo rw'amasase gusa. Ibi kandi ngo bikazotuma mu nzego z'umutekano bigorana kubatahura kuko hose azoba ari mu mwijima gusa. Aha rero ni mu gihe ari bombe zitegwa n'umuhari Reditabara. Mu gihe rero ngo vyoba ari ibikoresho vy'ishiramwe Regideso bijejwe gutanga umuyaga nkuba biturika harimo na transformateur. Aha naho ubutegetsi bwohagabira cyane kuko ngo ubwo uwoba atwarira ishirahamwe Regideso ritanga umuyaga nkuba mu gihugu ndetse n'abafise amasoko yo kubasumira ivyo bikoresho hanze y'igihugu baba basangiye kunyuruza amafaranga ya leta mu kuzana ibikoresho bitagezweko. Ngo ntivyo vyumvikana ingene hacemwe iminsi 12 gusa akazu kamwe ko kumusaga ibikoresho vyaho bituritse ngo no mu Ngagara biturike hama ngo vyose bifatwe minenerwe atagikozwe. Aha niho rero inzego z'umutekano n'iperereza bikwiriye guhagurukira hakarabwa ico bagitera ibi vyose, basanga ari ikibazo c'ibikoresho vya Regideso leta igafata mu minwe ico kibazo ku buryo amakaritsiye ya Bujumbura atazobura umuyaga nkuba. Nibasanga kandi ari amabombe ntezwa ntoki yoba ariko arategwa, naho ngo leta yo kongereza abacungera umutekano cyane cyane mu bihe vyo mwijoro, kuko aribwo abo bagizi ba nabi bakunze gukora ibikorwa vyabo bigayitse nk'ivyo ngivyo vyaraye bibaye mw'ijoro riheze. Gusa nanone bosanga ari ibikoresho vy'ishiramwe Regideso bakarabwa uwufise isoko ryo kuzana ibi bikoresho mu gihugu akaryakwa hagatangwa isoko ku bandi borishobora, kuko ibi bitumvikana ingene hocamo mu kwezi kumwe konyene muri zone zibiri zigize igisagara transformateur zaho ziturika, atari no kuvuga ngo nugusha gusa umuyaga murantunge, nugusha umuriro ugaturira akazu biba birimo gusa, ahubwo igaturika bikamera nk'ibombe ituritse mu gisagara. Nimbwe kandi mu yandi makuru tugiye kugaruka n'ubundi ku vyabaye mu mugambwe CNDD-FDD, aho kandi habayeho intumbero yo kumenyesha abagumya bangana abarundi bose muri rusange ingingo zapfunitswe mu nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabaye ku magenekerezo ya 2022 ndetse n'igenekerezo ya 2023 ndamukiza Ingozi muri hoteli Ruhuka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yari yariyemesheje kuwa gatatu igenekerezo ya 2024 ndamukiza uwo mwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara ya Ngozi, ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Muri ico kiganiro Reverien Ndikuriyo akaba yarabamenyeshe ko umugambwe CNDD-FDD wafashe ingingo zihuta zogenderwa ko kugira ngo abarundi bashikire imbona kazoza y'igihugu. Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 buteye imbere kandi mu mwaka w'ibihumbi 2060. Kugira rero iyo mbona kazoza ishirwe mu ngiro, haratangujwe isekeza ryo gusigurira abagumya banga imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi. Indongozi zose zishinzwe amabanga atandukanye zizokwama zironswa inyigisho zikija mu mabanga.
Harashinzwe kandi ko haba inyigisho zishingiye ku irondoka rijanye n'amagara meza ku bagumyabanga no ku benegihugu bose. Muri iyo nama kandi harapfunditswe ko uburimyi n'ubworozi buhawe agaciro mu kurwiza umwimbo, aho umwenegihugu wese azofungura neza akaronka amagara meza. Ingo n'imiryango zikaba umushinge w'iterambere. Muri iyo nama kandi harapfunditswe kandi ko ibitegwa njabukamazi bigiye guhabwa agaciro mu gusubiza iteka igitegwa c'ikawa, icayi n'ibindi, hamwe no gushiraho ikigo kijejwe guteza imbere igitegwa c'ivoka ryo mu bwoko bwa ruhere. Ku mvo z'umutekano w'igihugu hasabwe ko imbuto zose z'ibitegwa nkenerwa zokorerwa mu gihugu. Nyeniteka kandi yamenyesheje kandi ko mu ngingo zafashwe harimwo kubandanya umugambi wo gutera ibiti ahantu hose hatarimye no ku bibanza birimwo inyubako rusange nko ku mashure, amavuriro no ku mabarabara. Hakazoterwa cyane ibiti bibana n'indimo. Harafashwe kandi ingingo yo kugabanya ku buryo buboneka ikoreshwa ry'amakara aturuka ku biti, hagakoreshwa ubundi buryo busubirira amakara nk'akarorero gukoresha umwuka, gaze ndetse n'ibindi. Naho kandi mu gisata c'indero ngo hagiye kunagurwa imico n'imigenzo, hagiye kandi gukomeza ubushakashatsi mu bisata bitandukanye nk'uko vyapfunditswe muri iyo nama. Ni mu gihe Nyeniteka Reverien Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe yasavye indongozi z'umugambwe gushira mu ngiro ingingo zafashe muri iyi nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo gushigikira yambona akazoza y'igihugu Burundi igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 ubuteye imbere kandi mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ivyo bikaba vyarabaye muri ya nama. Yagize ati dukeneye ko iyi mbona kazoza abenegihugu bayigira iyabo kugira dushike kuri rya hangiro ry'uko umunwa wose uronka ico urya n'umufuko wose ukaronka amafaranga, inzara ikaba indahiro mu Burundi, mbere hakabaho ibigega ntega kazoza. Yibukije kandi indongozi ko kugira ushikira iterambere utegerezwa kugira discipline, ukagabanya amajambo kuko kubwiwe amajambo atesha umwanya. Ni mu gihe yibukije kandi ko izo ndongozi zo ko kugira bakore cyane bategerezwa kubungabunga amagara yabo biciye mu vyo bafungura no kwinonora imitsi. Yabahamagara rero kuja kuvyigisha abenegihugu. Ibindi vyotuma Uburundi budashikira imbona kazoza, Nyeniteka Reverien Ndikuriye yasavye abakenyera rugamba guhimiriza bigeme kudatwara inda z'indaro kuko ngo bituma ubutunzi bw'igihugu n'ubw'imiryango bwononekara, mbere n'ubuzima bw'abazitwaye bugahungabana ntibabe bakija ku murindi w'iterambere. Akaba yarasavye guhimiriza abavyeyi n'abana kwijukira isuku, indero, kwiga kuko ari vyo soko ry'iterambere rirama. Ati ubu hari abana benshi baheba amashure kubera guhendwa canke kutamenya. Agasaba indongozi gufasha mwihimiriza. Aya niyo makuru rero yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baze gushikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana bahezagire.